Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Kaze mu makuru yo kuri wa 16 ruheshi 2024 yitariki ikabihuye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika. Muri aya makuru turabwira ingene abana b'abarundi bakoreshwa ibikorwa bisaba inguvu, abandi bagakwegerwa mu bikorwa vya politike. Muri zone Giheta abanyagihugu biyimiriza itozwa ku nguvu y'intererano z'umugambwe CNDD-FDD. Muri aya makuru turakubitira muri iyo zone iri muri komine Marangara mu ntara ya Ngozi. Muri aya makuru turababwira n'ibijanye n'ikena ry'igitoro ribandanya kwibonekeza mu gihugu. Aya n'ayandi ni mu Kanyisase mw'Idonido. Turabaha ikaze muri aya makuru muriko mushikirizwa na Elvis niyo Mwungere. Twari twabibabwiye mu ntangamarara abanyagihugu muri zone Giheta komine Marangara mu ntara ya Ngozi bariyamiriza ukuntu baguma bakwa amafaranga y'agasekisaki yo guterera mu mugambwe CNDD-FDD. Urongoye umugambwe uri ku butegetsi muri iyo zone niwe yagirizwa gutoza ayo mafaranga. Abanyagihugu basaba abajejwe intwaro gukurikiranira hafi iyo nyifato isa n'ubusuma. Inkuru ya Eric Niyonzima. Abanyagihugu muri zone Giheta komine Marangara mu ntara ya Ngozi bavuga ko batozwa amafaranga menshi mu buryo butandukanye kandi batumva isiguro yayo. Umukuru w'umugambwe yatowe muri zone Giheta, abanyagihugu bavuga ko ari waza mu bambere mu bayatoza. Uyu numwe mu banyagihugu aganira na RPA abivuga. Turiko turatozwa amafaranga tutabona iyo ariko araja. Rero umwe mu badandaza bo muri komine Marangara zone Giheta uheruka gutorwa mu mukuru w'umugambwe muri zone ya Giheta bita Ndayisenga, bazanye ibitasi vya fotokopi zo ku mpapuro za dese badutoza amafaranga 500 ngo nayo kuzoterera ngo inyubako ngo tugira ngo imigira yubakwe ngo muri Butanyerera. Bongera baragaruka bazana ikindi gitasi c'ibihumbi 3 ngo nayo guranga ivyuma ngo vyo kuduza amajwi hejuru kirya bita sonorisation. Ubu naho kangongoza uwo mukuru w'umugambo nyene yatowe muri zone ya Giheta yaje kabisa avuga ati ariwe yiziye nukukwandika ku gapapuro bikavugwa yuko ngo utanga ngo n'umutima wawe ubishatse yo kugira ngo twibuke ngo nyakwigendera Petero Nkurunziza. Igitangazo abanyagihugu no kugura imyambaro y'umugambwe hatibagiwe n'amafaranga y'amatora. Abanyagihugu bakavuga ko ivyo byose biza bisongera isibe mu bukene bubugarije. Ibaze kutegeka ko umupira ugura 3,000 gitenye 25,000 kuri hiryo koro wewe mu rugo mpo mungana kose mu rugo harimo abakozi bazoto serugo 3,000, umugore 2,000, umwana azotora 1,000 kandi ni itegeko. Nta kuntu uri bure kwemera ukagurisha icyo ufise ukayatanga kugira ngo ejo zoronke ahuke. Abanyagihugu batera kamo umukuru w'igihugu wese barundi kubagarukira bakareka gutotezwa basabwa amafaranga badafise aho bayakura. Inkurikizi zitewe n'ikena ry'igitoro ntizihengeshanya gushira mu kaga ubuzima bw'abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura. Uretse ihungabana ry'akazi kubera kubura uko biyunguruza n'igiciro cyo kwiyunguruza kibandanya kuduga. Kuri izo ngorane hiyongera ko inyifato ya bamwe mu bapolisi baburagiza baba barindiriye amabisi. Abanyagisagara bagasaba abategetsi b'igihugu kuva mu gacerere barimo. Kurikire uwo mukozi wa leta yaganiriye na RPA. Ibura ry'igitoro riko rituma hibonekeza ingaruka mbi ku banyagihugu. Ibere bivuga je ka munyagihugu avuga ko akazi ka leta mu gisagara ca Bujumbura. Bwa mbere ubuzi bwose busa n'uko bwahagaze kuko ibura ry'amabisi yo kwiyunguruza rituma haba ugusherwa kw'abakozi mu buzi bakoreramwo. Bwa kabiri abanyeshuri bagifise uko baja ku mashuri ku mwanya, bagenda n'amaguru bashika barushe. Hari n'abantu bitabikunda yuko baja ku mashuri kubera kubura uburyo bwo gushika kuri ayo mashuri. Icya gatatu kiyo kibonekeza cane hariho abadandaza ibintu vya nkenerwa barangura ku masoko ya Kotebu wa Siyoni cyangwa nk'uko bahashika kugira barangure bazanira abanyagihugu. Ubutomboye agashikayo akavyuka agenda ijoro acaduza ibiciro uko avyumva. Twibaza mbega badutwara leta y'Uburundi yobizi ibiciro ukuntu ariko yaduka yobibona amagorwa tugowe. Bari imirongo iri mu gisagara ca Bujumbura urumva ubudagifite amagara akagitonda ku kazi vyose
ushobora n'amaguru urugendo rw'amasaha abiri urugendo rw'amasaha atatu tweza mbega ubu abishika bakamenya ibiciro vyo kwiyunguruza aho bigeze ko nk'akarorero kuva mu gisagara ca Bujumbura uja mu Kamenge itike nto ibihumbi 5 ku muntu umwe aho ni kuri tagisi aho itwara abantu 4 canke ijya n'imiduga y'abantu mito mito isanga iyo modoka mu gihe umwe abantu 10 kubera n'inyuma barahicara aho bita muri kapu isigura ko iyo tagisi imwe ibihumbi 50 birabaje cane hariho amafuso ijya mbere tubona abantu bagenda amafuso mu mabine ajya senyi warose igitoro yayikuye nkawe ashaka ku mugoroba muri vyo gutakira abantu kubera hatevye isaha imwe abapolisi bashaka gukana abantu muri mutahe n'amaguru nta bisi zihari mu kuvuga umutekano w'igisagara ca Bujumbura tuba turaza tuve none tugiye kubura benshi tugiye kwiruka ku maparikire atandukanye mu mutahe twashaka gusaba rero abaturongoye bave mu gacerere itanga ry'ibinyobwa vya Braludi biva mu ihinguriro bija mu gihugu hagati naryo nyene ririko rirahungabana kubera ikena ry'igitoro uretse ko Braludi imaze imisi idahingura ibinyobwa nk'uko vyahora kubera ikena ry'igitoro na bike biba vyabonetse bishikira umunyagihugu mutoya bigoranye kubera bataronka ingene bavyunguruza ivyo bituma rero hirya no hino ibinyobwa vya Braludi bica bikena inkuru ya Dani Claire iratwumva. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2022 ishirahamwe rihingura ibinyobwa Braludi ryarakoze amasezerano n'amashirahamwe yikorera ivyabo bafise amakamyo manini ashobora gushikana ibinyobwa ku badandaza batandukanye bari mu gihugu cose. Muri ayo masezerano ihinguriro Braludi ryemeranije na banyene amakamyo ko bazohora banywesha igitoro kivuye mu mapompo yo mu bubiko bwa Braludi hama iryo hinguriro rikabishura amafaranga baba bakoreye ribanje gukuramwo amafaranga ahuye n'igitoro bakoresheje. Ivyo navyo ihinguriro Braludi rikaba ryari ryabikoze mu ntumbero yuko amakamyo atwaye ibinyobwa adacegwa mu kuja gutonda imirongo ku masitasiyo atanga igitoro, ariko ubaho bigeze igitoro gisigaye mu bubiko bwa Braludi kigeze aho umwasi ashaka kuko ikamyo yahora iroswa amaritiro 50 ku munsi uyu munsi ntibayirenza amaritiro 20. Kubera iryo bura ry'igitoro rero abafise amadepo mu gisagara ca Bujumbura canke mu gihugu hagati basabwa ko bo kwinyweshereza igitoro kugira baroswe ibinyobwa babanje kwishikira muri Braludi. Aho bigeze no munsi ingaruka mbi ziramaze kwibonekeza kuko hirya no hino mu gihugu ibinyobwa vya Braludi bica bibandanya gukena. Dani Claire iratwumva. Umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi aremeza ko ubukene bw'igitoro bwatewe n'ibura ry'amafaranga y'agaciro mu gihugu. Marie Chantal Nijimbere yabishikirije ku munsi wa gatanu mu bikorwa vyo gusozera inama rukokoma y'ivyo gutwara abantu n'ibintu. Yamenyesheje kandi ko ubukene bw'igitoro butuma ibisata bitari bike vy'ubuzima bw'igihugu bidakora neza. Marie Chantal Nijimbere yavuze mugabo ko bariko bakora ibishoboka vyose ngo barabe ko boronka n'icokora ukwezi kumwe. Kurikire umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere. Iyi nama rikokoma yo mu gisata cyo gutwara abantu n'ibintu baye mu gihe hariho n'ibindi bibazo novuga bibonekeza bitatuva ko nk'ibura ry'igitoro ari naco novuga nyamukuru cabonetse nk'ikibazo gikwiye gutorega umuti muri kazoza ka hafi. Ikena ry'igitoro ni kimwe mu bituma ibikorwa byacu bikorwako, ariko tugasaba tukanahumuriza ko bisaba kugira umutima utahura, kugira umutima ubona ko ama context nk'aya conjoncturel arabaho mu gihe atari cimburwa wirimira, mu gihe kandi atari ikintu uja kwivomera. Muca mwumva rero yuko singorane y'umuntu umwe, aba ari ingorane muri rusangi ikora ku buzima bw'abene gihugu. Ni naco gituma niyo turiko turarondera inyishu nka leta twese tuba duhurikiyemo, baba abikorera utwabo canke ibisata vya leta, dutegereza kurondera inyishu irama yo gushobora kuraba ingene twongereza novuga umurindi w'igitoro tuzana hano mu gihugu cacu Burundi, kugira ngo dushobore kugira nka couverture y'amezi arenze kumwe 2-3. Marie Chantal Nijimbere n'umushikiranganje w'ubudandaji gutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi. Mukanya turangiriza aya makuru mu bijyanye n'umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika. Hari udashije kuba none kabisa kuva kera genda yuko ntunze kabisa
ntitwabanye kuva kera nta mukuru w'igihugu jewe bose cyaragira jewe undusha itunga naze gaha duharure dushira ha ku meza ndaba yandusha tuyaharura amahera dufise witwa ko ari ubutunzi andusha abidoga ngo ibintu birazimvye genda muvyironderere none je ndigera ndababwira ko ibiraya bizimvye ndigera ndababwira ko ibiharage bizimvye kandi ndabifise ndigera ndababwira ko ibigori bizimvye kandi ndabifise cenja muri stoki wanje nece nkandazi ko bizimvye none no bimenya gute no bimenya gute none mweho ni kubera iki mutogira nkuko aho ucuza kuvuga ubonye ninywereye akavinyu ngurumva rero ngo wari kwara ngo yatubujije kuba umuvinyu bone ariko arawunywa jenywa mu byo ndondeye Kwigenekerezo rya 16 ruhesha uko umwaka utashe amakungu arahimbaza umunsi mukuru wahariwe umwana w'umunyafrika. Uwo munsi ukabushitse mu gihe mu Burundi abana bagikoreshwa mu bikorwa bitandukanye vy'inguvu. Uwo munsi ushitse kandi mu gihe urwaruka rwo mu Burundi hakwijukira amashure rukwegerwa mu bikorwa vy'imigambwe. Inkuru ya Emmanuel Niyongeko. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika ni umunsi ushitse mu gihe hirya no hino mu gihugu c'u Burundi hacibonekeza abana bakoreshwa ibikorwa vyagenewe abantu bakuze nk'uko bishikirizwa n'isoko ryacu muri quartier ya Ruziba. Iyo hageze igihe cyo gufyatura amatafari niho abo bana baza ku bwinshi muri ivyo bikorwa. cyane hageze muri iyi minsi aho ifyatura y'amatafari usanga aribo bakoreshwa cane ifyatura kandi byose ni ngombwa abikora kugira ngo biyungunganye babikoreshwa n'amikoro make n'ubuke babikoreshwa n'inzara kugira ngo aronke amafaranga yo kugura igitumbura. Ivyo bikorwa rero akenshi abo bana banabikora mu mwanya w'ishure nk'uko bibandanya bivugwa n'isoko rya RPA aho mu Ruziba. Iyo birakorwa mu mwanya w'ivyigwa aho usanga umwana aza kwiga inyuma y'amasaha ugasanga yabizindukiyemo ugasanga yize imbere y'amasaha agaca bigoroberezamo aho usanga nyine baraheze amashuri burundu ugasanga bari muri ivyo nyene. Abo bana baribonekeza no mu bindi bikorwa bitandukanye aho unasanga bahembwa intica ntikize. Kuvuga ibikorwa bitandukanye byaba ivyo mu nzuzi byaba ivyo mu kiyaga aho abana basanga akenshi impembo igayitse cyane intica ntikize nyene 500 y'igihumbi 100 Kandundura rero nuko abo bana basigaye bahamagarirwa mu bikorwa bya politike. Ikindi usanga kibanga n'icyo cyari kimaze iminsi kibonekeza muri iyi minsi cyo kibangamira bimaramaje ni ibikorwa basanzwe guhamagaramo nyine urwaruka abana bakabahamagara mu bintu bya politiki abana bakiri bato cyane bataraza kumenya ibyaha bya politiki y'igihugu iby'imigambi cyane cyane bisanga bariko barakoreshwa n'uyu mugambi uri ku butegetsi. Umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika uhimbazwa ku isi yose ni umunsi washizweho kugira hibukwe ubwicanyi bwakorewe abana bo muri Soweto mu gihugu ca Afrika y'Epfo mu mwaka wa 1976 ku ntwaro yakajyanisha miryango ya apartheid. Aha rero niho amakuru yo kuri rino genekerezo rya 16 ruheshi 2024 agarukiye. Turabashimiye mwese mwaduteza abiri kuri mikro mwari kumwe na Elvis Niyomungere naho ubutaha.